Iyo uhuye n'umuhungu mu rukundo rukaba rutamaze igihe ukabona akubwira ko akeneye ko musohokana, aba akweretse ko akwitayeho canke agufitiye imigambi myiza. Mbahaye ikaze cyane kuri channel, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, nama nabategurira ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi nashobora kugutegurira ibintu bitandatu utagomba kubaza umusore mu rukundo, ariho mugitangura urukundo. Ushobora kubyirinda kuko ibi bintu niyo bibagije umuhungu bishobora gutuma urukundo rwanyu ruhagarara, bishobora gutuma wica urukundo ariho rwari rukigirane rugitangura. Ntarabandanya rero ngomba kubibusaba gukanda subscribe, like, share na comment kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzoze murabibona biboroheye. Twongera kubasaba gusharinga mu nshuti. Umunsi rero ngomba ndakwereke mukobwa ibintu bitandatu bizarinda urukundo rwawe, bizotuma urukundo rwawe rubandanya, bizotuma uru rukundo rudahagarara bivanye n'ingene uba witwaye. Erega hari amajambo ushobora kubwira umuhungu ari akikuresha, mugabo ugaca usanga uri kumubaza ibibazo byinshi. Ibyo bibazo rero kumubaza bigashobora gutuma runo rukundo rupfa. Uno muhungu yaragufise ko agatima, mugabo arakuvuye ko bivanye n'uburyo uri kubyitwaramwo wenyine ubwawe. Okay, urukundo rero iyo rukiri intango hari amagambo akwiye kuganira mukwiye kuganira n'uyo muhungu mu ntango y'urukundo. Mugabo mu gihe urukundo rumaze igihe ushobora rero kuza ugenda uramubaza ijambo rimwe rimwe, etape par etape, mugabo bidasobanuye ko uca ubimubaza muri uyo mwanya ariho mugitangura kugirane gukundana. Kandi iyo vyirinze uri umukobwa bizogufasha cyane, bizotuma urukundo rwawe rushobora kuramba. Muri kumwe rero hari ibintu bidakwiye ko umubwira kugira utaza kuvyica hakiri kare kandi urukundo rwanyu rukiri rubisi. Ibyo rero ngiye kukubwira bizokurinda kutazana ingorane mu rukundo rwanyu. Uburyo rero bwa mbere udakagombye kubwira umuhungu, udashobora ico kibazo ca mbere ngomba guhera ko udashobora kubaza umuhungu ni icahe. Nico ngiye kukubwira. Ni kibazo kivuga ngo ntukabaze umusore mukundana niba ubona umukobwa mu gihe mwari mwasuhukanye canke mwari kuramutsa canke ahantu muba mwibereye, ugahura n'umukobwa umaze kumubona ukaca unyaruka kubaza wa muhungu, umubaza ati ubona ujya mukobwa ari mwiza. Iryo jambo iyo uri kuribaza uno musore by'ukuri ntabwo ari jambo ryiza mu gihe ari muba mugitangura urukundo. Gute wagenda kumubaza ati urabona ujya mukobwa, akarorero, urabona ujya mukobwa umubona gute, ubona ari mwiza? Iryo jambo ntirikenewe edayere muri ujya mwanya wa mukundanye n'umusore, wa mukundanye n'umukunzi wawe. Niho mugikundanye, niho mukiri muri gwa rukundo rushushe, noneho ubonye umukobwa mugenzawe utangiye kumubaza ati umbonera ujya mukobwa ameze gute, umubona ari mwiza. Iri jambo rirashobora gutuma urukundo rwawe ruhagarara, rupfa, kubera umaze kumumwereka neza na neza nawe arashobora kubona ko ari mwiza. Peut-être ashobora kubona ko ari mwiza mbere nakuruta wowe ubwiza. Okay, amaze kubona ko ari mwiza ari we watanguye kumubaza kino kibazo, ubu uri uratuma uyu musore ushobora kumwimura ivyiyumviro byo ugasanga byimukiye kuri wa wundi wamwereka, ari we wabitanguye. Intanga umutima wajuga ni wawe, mugabo noneho uri kumubaza ati umbonera ujya mukobwa asa gute, umubona ujya mukobwa ari mwiza. Iryo jambo mukobwa unkurikirana ntuze uribaze umusore mukundanye mukiri muri gwa rukundo rw'intango, arashobora kuguheba bigatuma aca kurikira wa wundi nyene wewe wamweretse. Ijambo rigira kabiri udakwiye kubaza umusore
ntukamubaze umusore mwasohokanye ubwa mbere niho mugitangura gusohokana ubwa mbere. Okay, ntuze wigera umubaza ati ubona ko twokongera guhura ryari. Hari amagambo rero nagenda babwira mwa bakobwa mwe mutegerezwa kwiga hano hantu. Umusore ni wakwiye kuguha gahunda, umusore ni wakwiye kuguha program. Mugabo ntabwo ari wewe ukwiye kumubaza ati kuyu munsi twasohotse none ubona ko twosubira guhura ryari. Iryo ni ikosa. Reka umuhungu wenyine akwihere gahunda kuko ni wababona ibikwiye nibibereye. Edayere muba hariyo mugitangurana nawe iki urukundo. Menya neza iyo mugitangura urukundo n'umuhungu, uruno rukundo ntabwo ruba rurashinga imizi. Okay? Uru rukundo ntiruba ntacyo ruba rumaze gufatira ko no. Niho mugitangura nihake kubwira ati ndagukunda. Swate nawe ukacumubwira ati naje ndakwiyumvamo. Hanyuma rero muratanguye kwinjira mu rukundo. Uyu musore iyo rero ugiye kumubaza ati uyu munsi twasohotse none ubona tuzosura guhura ryari, ashobora kuguharuramo ibintu bibiri. Abahungu barafise ukuntu batesta abakobwa, abahungu barafise ukuntu biga abakobwa. Ese uyu mukobwa arinze kumbwira ati tuzosubire guhura ryari. Hari biharuro birebire umuhungu ashobora kwiyumvira aho hantu ukaca usanga uri kwiyicira urukundo wenyene ubwawe. Reka uno muhungu aba ari wasubira kugwa yindi gahunda y'ikindi gihe muzobonana. Aragukunda. Sibyo? Ni gute wowe ukwiye kumubaza ati ubona tuzosubira guhura ryari kandi uno muhungu ari wagufise ku rukundo nyakuri. Ku muhungu mbere anagukunda neza neza ni wasubira mbere ni wana nabikubaza tisheri tusezerana utaye yego tumugabo urabona uyu munsi twaganiriye ndashimye ko wampaye akanya ko kuganira nawe ti ariko rero tuzosubire guhura ubona ari ryari. Mugabo rive mu kanwa k'umuhungu mugabo atari akanwa k'umukobwa. Wowe ni witekanire uceceke hanyuma programme yose niyo muhungu. Hari kindi kibazo utakagombye kubaza umusore. Ntukamubaza umusore mukundana niba yararyamanye n'umukobwa bakundana mugiye wowe mutari bwamenyane. Sibyo? Iri jambo ntabwo rikwiye mu rukundo. Ariyo mugitangura urukundo. Eske umubaza ko baryamanye ngo vyungura iki? Canke ngo bifashe iki mu rukundo rwanyu? Rero hari abakobwa usanga bafite ibibazo bidafise aho bihagaze ku bahungu. Ugasanga ari kumubaza ati sheri ndabizi ko naka mwakundanye. Sawa, ndabizi ko mwakundanye kabisa. None ko mwakundanye mwararyamanye ntimwaryamanye? Mwarabikoze ntimwabikoze? None nubwo uyu muhungu yo kubaza ati twarabikoze ni nyungi yahe woronka muri ako kanya? Birashoboka kuba barabikoze muri kijyagiye kuko ntimwari bwamenyane. Nta mpamvu rero ihari yo kumubaza uno muhungu uti mwararyamanye canke ntimwaryamanye. Iri ni ikosa. Nimba yagutumbereye tisheri numva amarangamutima yanje yaba yaguye kuri wowe, muha umwanya wawe kuko niho hageze. Ujya mwanya ubumuhaye ni wowe nawe ubushikiriwe. Bya bindi by'abandi baryamana bijya wowe ntibikuraba kuko ico gihe ntimwari bwamenyane n'ujya muhungu. Mumenyanye ubu. Rero muri uyo mwanya nyene mumenyanye ari uwo mwanya nawe ufatira ko nk'umukobwa. Ivyo vyahise ubireke kuko vyarahise hanyuma tangura gupanga gahunda zawe na programme zawe n'uyo muhungu. Bishasha muba mugiye muri bishasha. Nta mpamvu rero yo kumubaza ati sheri ujya mukobwa mwararyamanye canke ntimwaryamanye. Ibyo ntabwo bishobora kuza mu rukundo rwanyu kandi ari rwari rugitangura intango. Ikintu cyose uzobona umukunzi wawe akunda ku ruhande rwawe atagaciro ubona uri kugiha kijya kintu umukunzi wawe akunda, ntubimwereke. Uzoba uri kuramuca intege. Ntusho kumwereka ati je iki kintu ku ruhande rwanje ndabona ko ntagikunda. No, mu gihe we yumva ko agikunda muri rwa rukundo rw'intango banza umujyane gahoro gahoro.
ntushoke uca umubwira ati sheri jewe ndavyanka, sheri bijewe ndavyanka, sheri biriya ndavyanka, ubu uri kuramumena umutwe daye. Hari abahungu baba baravuye mu nkundo z'ibikomere, okay? Ndetse hari n'ababa barashizeho kuvuga ati jewe sinzosubira gukunda, jewe ndabivuyemo byo gukunda. Mugabo kubera ko twambaye imibiri ukaca usanga nubwo yabivuze harageza hananiwe, bikaba ngombwa yuko akunda. Ntibirasobanura ko bya bikomere yagiye arahura navyo mu rukundo rwahise ko vyahagaze, no. Rero iyo avyishizemo kuza kugukunda wowe, akumva neza ko amarangamutima aguye kuri wewe, muri uyo mwanya ushobora gusanga hari ibintu akunda, asanzwe akunda ku ruhande rw'iwe. Mugabo rero ivyo bintu ukaca usanga kuri wewe yakunze ubibona nabi, ntibikuryohera, okay? Kirazira guca wereka umusore yuko bijya bintu ko utabikunda koko, no. Mujane gahoro gahoro, banza ukomeze urukundo rwa wowe nawe kura ruba rukiri mu ntango. Hanyuma ivyo bindi udakunda nubwo yoba bikunda ukabona wowe ku ruhande rwawe utabikunda, ubijana gahoro gahoro kandi ukagenda uri kurabimwereka buhoro buhoro, nawe azotinda bihebe. Mugabo ivyo ntibirakenerwa muri uyo mwanya nyene, kuko iyo bivangatiranije muri uyo mwanya bituma urukundo ruhera. Uyu musore ashobora kuvuga ati n'uyu aje kunzanira ibibazo, hakunkiza ibikomere none yaje kuvyongereza, nta mpamvu yo kumeneka umutwe akaca guheba. Hari kindi kibazo utakagombye kubaza umusore mu gihe ari mu gisanguro urukundo. Ntukamubaza umusore ati sheri ubona narabyibushe canke narananutse. Iryo jambo ntabwo rikwiye muri uyo mwanya. Dayere iyo mutanguranye n'umusore urukundo, hari amagambo agenewe uyo mwanya, kuko buri kimwe cyose n'umwanya wacu. Swat arashobora kuba yagukunze kandi abona kunanutse, none ugiye kumubaza ati sheri ubona nabyibushe canke nananutse, eske umubajije iryo jambo uba ushatse ngo akwishura iki? Hariho ibibazo abakobwa bakunda kubaza abahungu ugasanga muri kubarusha. Banza ufata umwanya banza umenye umwanya urimwo, hanyuma ucumenya uyo mwanya ingene umuha agaciro, ucumenya ingene ubanza gufata urukundo rwawe rwo mu ntango. Bizogufasha, bizotuma urukundo rwawe rukomera, kandi rumaze gukomera ibindi byose uzoza kubibaza umuhungu mu nyuma, kandi nta nico bizoba bitwaye. Kubera iki? Warabanjije kwanza kurukomeza, warabanjije kwanza kuruhimizi. Umaze kuruhimiza urukundo, hanyuma nubwo wamubaza mu nyuma ibyo byose ndi kuvuga ntaco biba bitwaye. Hari kubera iki? Urukundo rwamaze kugira imizi. Mugari utaragira imizi rufise kubomoka. Ikindi kintu ca nyuma ngomba kukubwira mukobwa unyumva, ntukagereranye ivyo umusore mukundana akora n'ivyo uwo mwahoze mukundana ubwa mbere akora. Ugaca ushaka gufata vya bindi vy'uyo mukundanye ubwo akora, ugaca ushaka kubigereranya na vya wa wundi mwahebanye. Ntabwo ari byiza. Nubwo vyoba bisa, nta mpamvu nimwe yo kubigereranya. Uwo muri kumwe ubu nuwo, wa wundi mwahebanye nawe ni wa wundi nyene. Nubwo vyoba bisa, ntihabura n'ikintu na kimwe baba batandukaniyeko, okay? Ntihabura n'ikintu na kimwe baba batandukaniyeko, kuko ntabwo bose bokora bimwe. Rero kizira kikazirizwa uri umwana w'umukobwa kugereranya ibintu umukunzi wawe akora mukundanye, uyu akureheje urukundo rugishushe, ukaca ufata bya bintu akora ukaca ugomba kubigereranya na bya wa mukunzi wawe yaguheba, wa mukunzi wawe mwavanye. Ntabwo biba byiza, ni ibintu bivuna, ni ibintu bicana intege, bituma uno muhungu ashobora gucika intege completely, ukaca usanga aranaguhevye. Kubera wibuke neza ko ruba rukiri urukundo rw'intango. Ntabwo urukundo rw'intango ruba ruragira aho ruhagaze. Ntabwo ruba ruragira aho ruhagaze, rurahera completely. Rero mukobwa unkurikirana, niba ushaka ko urukundo rwawe ruramba, gerageza kwirinda bino bintu mpejeje kuvuga. Bizogufasha
mu rukundo rwawe kandi bizotuma urukundo rwawe rushobora kuramba. Murakoze cyane ababandanya badukora.